turagukengurukiye ko waduhaye Uburundi ukabutaka ivyiza vyinshi ukabidusangiza kugira ngo bidutungire abana n'abuzukuru. Mana nzima, we waduhishutse kuri dawe ukadufasha kwemera kuri umuvyeyi wacu, turarengutse imbere yawe tukuzaniye n'icubahiro. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Turabaramukije canke turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye mu mihinga itandukanye y'isi. Twizere yuko muri amahoro. Uno munsi twagomba tubandanye na ca cigwa inimero 1731 volume ya 3. Uno munsi tuja ku gace ka 11. Amajambo twibandako aracari yayandi. Kubera iki turiko turiga? Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Ariko hagacaza irindi rikavuga ngo abantu bazomenya ukuri, ukuri nako kubahe kwidegemvya. Twizere yuko muri point 10 canke ibice 10 tumaze gutanga nk'ivyigwa, twizere yuko mwari kumwe natwe gushika n'ubu muri kumwe natwe, kandi twizere yuko muriko muratahura. Turizera tudakekeranya ko ukuri naho koteba umunsi umwe, umunsi uri izina kubwirizwa gutsinda. Twarabwiye duti aho muzosanga twihenze canke twabeshe, muze mutubwire muti ngaha mwihenze. Jewe ndizera rero 100% ko igihugu c'u Burundi kizokizwa n'ukuri, kizokizwa n'abantu bari umutima menyo bagashigikira uko kuri. Uko kuri niko kuzotuma Uburundi buhinduka igihugu c'amata n'ubuki. Rero ndizera yuko umwanya mwiza ari ubunyene ukuvuga uko kuri. Ndizera yuko umwanya mwiza ari ubunyene ukugushingira intahe. Ishengero rikoranye doshingira intahe. Ibisi vya bose voilà, hariho amageneration vyananiye, hariho amageneration vyananiye yuko avuga ukuri. Ku vyabaye 72 hari abo vyananiye kuvuga ukuri. Voilà, hari abanse baminye, voilà, gushika n'ubu baguma bidefanda mu makosa kandi amakosa yarabaye. Voilà, hari vyabaye 88, murabizi hariya za Ntega Marangara. Hariho abantu babizi mugabo base kuvuga ukuri kukuntu ibintu vyagenze. Hari abantu bazi ukuri kukuntu ivy'93 vyagenze, inganda zigatikira, ariko uko kuri baranse kukuvuga, baranse kukwerekana. Ivyagiye birakwirikira murabizi gushika n'ubu. Uko tubayeho murakubona, murabona yuko abarundi dutose. Kubera iki? Kubera ukuri kwanyegejwe. Ibintu byose bikogwa mu gipfungu, nta umenya ukuri. Ingorane zihanze Uburundi rero ni nyinshi cane, ariko ukuri konyene niko kuzotanga umuco utume tuva mu bibazo turimo. Uko kuri rero mvuze, abakunyegeje canke abagufukafuka sibo bazotuma gukora ivyo gutegerezwa gukora, ahubwo abashinga ntahe batavugira umuvumbi kumuvumba nibo bategerezwa kugushigikira kugira ngo gukore ico gutegerezwa gukora. Umuntu wese adashigikira ukuri nta bushinga ntahe afise, nta buntu afise, kandi ngo ukuri ntikuvugwa n'ukuze, kuvugwa n'ukuzi. Intahe n'ukuri kuraho.
uno munsi rero tugomba tubandanirize aho twari tugejeje. Agace k'11 turabira hamwe ibijanye n'impunzi z'abarundi. Bivugwa yuko impunzi z'abarundi zoba zirenga 200,000 kandi n'iyi saha tugezeko n'abandi baguma bahunga igihugu. Turabire hamwe rero ico umukuru w'igihugu yoba yarakoze kugira ngo abo bana b'u Burundi bagaruke mu gihugu, kugira ngo izo ncabwenge z'u Burundi zagiye mbere n'ubu ziguma zigenda zigaruke. Umunsi yarahira mu birori, umukozi w'Imana aramusengera ati, Imana igukoresha ibikomeye kugira ngo incabwenge, impunzi z'abarundi ziri inyuma y'igihugu ati zirengera ubworo turimwo mu Burundi, zirengere vyose zigaruke. Ati ivyo rero turasenza Imana kugira ngo igukoreshe ushobore ivyo bintu, ushobore kugarukana abo bantu, hanyuma bubake igihugu c'u Burundi kibe igihugu c'amata n'ubuki. Mbega yoba yarabishoboye canke n'ivyahuha vyarahuhutse? Mana nzima, we waduhishutse kuri dawe ukadufasha kwemera kuri umuvyeyi wacu, turarengutse imbere yawe tukuzanye n'icubahiro, tumuherekeje ngo umwubike uko ibiganza vyawe vyama bihuma umwe muri twebwe ivyo akeneye. Ni wewe dawe urazi imbere n'ivyo dukeneye, imbere yuko tukwidondora. Turizigiye rero kumuvotorera, umutabaza amagara n'ubugingo. Urazirikana ijambo ryeranda ryayo, wongera urirangure. Urafungura ikivuye mu kanwa k'Imana, kuko nanone umuntu ntabeshwaho gusa n'indya z'umubiri, arabeshwaho cyane cyane n'ijambo ry'Umukama. Bahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Uri umwana w'Imana kuko uri kiremwa cyayo, ukaba kandi waravutse ubwa kabiri mu ibatisimu, ukaba mbere waragabuye umutima mweranda mu konfirmasiyo. None rero niwiyumve uri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye, yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Izaburi ya 96 niwe twihaniza ati, mwebwe mukunda Umukama ni mwanki ikibi. Turazi gukunda Umukama. Umukama rero nakumurikire, ujana uburundi bw'Umukama mu neza, mu majambere, ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu, utahukana impunzi. Incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo, zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Utwugururira amarembo y'amakungu, atubera umubanyi w'ingirakamaro. Uri umwana wa Mariya nyina wa Yesu, nguyo nyoko wawe. Mwakiri wawe nk'uko wamye umuhanuze, nawe umutega amatwi akwereka ingene worangura ibihimbara Yesu, umwana we n'umuvukanyi wawe. Akwereke n'ibituzanira iterambere ry'umutima n'iry'umubiri, yongera gukandira ku mwana wiwe ngo wamane na Yesu iminsi yose na hose. Hamwe n'iki gihugu gikinje hano, n'abarundi n'abarundikazi bose, hamwe n'abazogufasha muri iryo banga, tugomba kuguhezagira. Imana niguhezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.
ubu rero barundikazi isengesho mwaryumvise tuvugisha ukuri umukuru w'igihugu yoba yarashoboye gutahukana impunzi ekada ico gikorwa caramutaye kuw'amazi nizo bavuze ngo bariko baratahukana impunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania izo zafashwe ku nguvu barazinyuruza barazirasa barazisamburira ko utwazo amamoto yazo arasahugwa amakinga arasahugwa impunzi zisigara mu kangaratete mwaragiye murabikurikirana aho bavuga bati tuvireho aho iyo yari leta y'u Burundi ifatanije na leta ya Tanzania uhinga zifise Nyumba zote zilibomolewa kabisa hapa shuko kwenye hali tete. Angalia jinsi zilivyobomolewa manyumba yetu. Hapa ni hatari. Unamuona Nyamulagi huyu hapa? Tuko wote na Nyamulagi. Yaani mafundi wangu wote hapa tuko nao wote. Jamani, sisi tutaishi wapi kabisa? Yaani hapa ni hatari kiongozi. Nipenda muone video ya jinsi Ona kabisa. Nyumba zote zililazwa chini, angalia kote. Bataje kumuturambira stade. Ivyo ntawo wabisubiramwo ukuntu impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania zifatwa nk'imihimbiri agateka kazo kagahungabanywa na leta y'u Burundi ifatanije na leta ya Tanzania. Aho muri izo mpunzi harimwo incabwenge. Incabwenge ntizigenda muri Tanzania gusa, ziragenda no mu bindi bihugu bitandukanye gushika n'ubu incabwenge z'u Burundi aho kugaruka mu gihugu ahubwo n'izari ziri mu gihugu ziguma zigira. Ngaha nyene turi muri capitale politique ubu vuba baraharura ko hagiye abigisha baba D7 60 baraharura ko hagiye abigisha baba lisansiye 80 abo rero nabaharuwe kandi muri capitale politique gusa tukibaza tuti none ibiganya kubahwa mushikiranganje mwebwe mujeje imigenderanire navyo murabikurikira kuko tugiye no mu gisata c'amagara y'abantu nico kimwe abaganga baragenda ari benshi ubu n'abaforoma bariko baragenda. Ibi rero mu vy'ukuri dukoresheje ubushinga ntahe atakuvugira muvumbi kumuvumba umukuru w'igihugu ibi bintu vyaramunaniye gutahukana impunzi z'abarundi ku neza mu mahoro vyaramunaniye kugarukana incabwenge z'abarundi zagiye eka mbere n'ubu ziguma zigenda. Ici 12 reka tuvuge ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu bushitse aho umwasi ashaka. Kuva mu 2005 igihugu c'u Burundi caharurwa mu bihugu vya mbere kw'isi bikenye gushika ino saha turiko igihugu c'u Burundi kiracaharurwa mw'ivyo bihugu. Abari ku butegetsi baranzwe n'imyifato yo gutembagaza ubutunzi bw'igihugu, ivyo bica bituma abanyagihugu babaho mu bukene ntangere, abanyagihugu babaho mu butindi, abakozi ba leta badashobora kubeshwaho n'imishahara, aho baheza ukwezi baza bibereye mu madeni, eka abanyagihugu muri rusangi bagowe ayikivumvu. Dufate mu by'ubutunzi uramaze kumva umukuru w'igihugu ingene avuga abantu biba, uramaze kuvyumviriza byose avuga ko abantu babigize ibyabo, ushingwa umuntu ashinzwe amabanga hari amafaranga acagira wiwe. None byose umukuru w'igihugu yabivuze, none umukuru w'igihugu yavuga ibintu atarabona. Iyo si intwari ibereye rero, kuko amafaranga y'igihugu ava mu makori n'amataxi y'abanyagihugu ategerezwa
gukora imigambi y'iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu, kubaka amashure, kubaka ibitaro, kubaka amabarabara, kurondera ubuzi, gushiraho ubuzi. Abantu ntibagume, urabona nko abantu bariko bangara hanze kuza kurondera ubuzi, hari n'abahera mu nzira, hari n'abagwayo bagiye. Urumva rero intwaro dufashe ico kigabane naco nyene, iyo nkingi intwaro ya demokrasi n'intwaro ibereye nta bihari. Bavuze ati abantu bose bakurikirana ivyo by'ubutunzi, ibiharuro vyerekana yuko turi abambere bakenye kw'isi, turi abambere bagira ibiturire kw'isi. Uko mashimiki aje nk'amakuru, nk'umuntu afise amakuru 10 ugira urabe amanota yarose bwo donc nterezo ikintu cyambere ubanza gucura mu by'ubutunzi ngene vyagenda n'ibiciro, inflation. Yo niyo indicateur ya mbere, niyo niyo indicateur ya mbere. Urumva ico gihe yari hagati y'umunani kwijana na 10, donc hagati ya 8 na 10 kwijana, sibyo? Iyo ni inflation yo mu 2020. Ubu ni 40 kwijana. Kuba datahura inflation kanda kibibutse ni iduzwa ry'ibiciro canke iduga ry'ibiciro. Mu 2020 murumva yuko vyari ku rugero rw'ibice 8 kwijana. Ubu ni 40 kwijana. Tuvuze ngo iduga canke iduzwa ry'ibiciro si bifungurwa gusa, oya amazu, nukuvuga ngo ibijanye no gufungura, amaservice, ivyo vyose biraduga ibiciro. Uko inzu yakotwa mu 2020 ubu siko ikotwa. Murumva yuko ibiharuro vyavuye kuri 8 kwijana bija kuri 40 kwijana. Camwiyumvira ukuntu ibiciro vyoba vyaraduze. Ni twebwe twategerezwa gutanga amanota. Ari nkawe wotanga ngahe bivanye nuko ubona ibiciro. Reserve de change, amahera ari mu bubiko bw'igihugu y'amadovize, yari ukwezi n'igice. Niho byatuma ukwezi n'igice tubishobora kuba amezi 2 gutyo. Kuri President Nkurunziza reserve de change yari hagati y'ukwezi n'amezi 2. Voilà. None ubu reserve de change iriho ni imisi ngahe? Ubu turi kundwi 2. Ico cigwa urumva si sawa. Todo change yagiye ifaranga ryagira itagaciro cyane. Ngira utagaciro byarabaye nka hafi inshuro 220 kwijana. Mwiyumvire ivunjwa ry'amahera kuduga hafi inshuro 220 kwijana. Ivyo bintu mwumva ari normal? Ico si sawa. Ibijanye n'ibitoro byago bibura gusumba. Abwire nibaza kuno munsi igitoro cya mbere kira ibyo byose aragipakurura twiguriye kuri rafine. Kandi nazi ko twafise ubwato butatu buri mu nzira. Mugabo iyo ntakenyura. Abarundi bariteze ubwo bwato barabura iyo bwakamanganiye. Bamwe batangura kwiyumvira yuko bwoba bwaguye muri yose. Bati none barene bagabo yarabumize, barene ni vya bifi binini. Ati none iyo miro bwato butatu. Igitoro burya abantu baduhatira kuzoza turagura buriho. Mugabo igitoro ingene kigugwa cyamakiri ruhande n'iburi inyuma y'amezi 3 mwaka inyoye. Mugabo twebwe kubera bamenyereye kwiba kurya amahera y'igihugu bavuga ngo oya ngo gura ngo kashi, ngo gura kashi. Kashi twasanze duhomba amahera 36 kwijana. Igitoro ku kwezi leta Burundi itanga imiliyoni 30 z'amadolari. Muganda igitoro kiza bigizenza amadolari 20. Yose amadolari imiliyoni 20 yose aribwa nabande abakomisiyoneri. Nico bituma uzobona baguma batoba ngo ntituje kukigurira kuri rafineri. Bashaka tukigura kashi burya nta gitoro tukenye. Ingorane n'abantu batoba bintovyi ngaha mu Burundi nyene. Niyo ngorane.
mugabo turiko turabakenyura none twogira gute mukuru w'igihugu ntavuze yuko ibyo bitoro bamwe sope bace babiha abandi bantu baba prive bace babishyira mu bintu yabigenga nicyo gituma na duke tubonetse bidakunda nk'ibyo bintu bumva byotuma igihugu gitera imbere gute bimeze uko n'abajanja natwe urumva dutegereza gukoresha umukenyuro turagwana kabisa turagwana kandi nagira ndababwire nibaza ko uno munsi igitoro cya mbere ibyo byose baragipakurura twiguriye kuri rafineri yego kandi ndazi yuko turafise ubwato butatu buri mu nzira mugabo iyo ntakenyura ndazi yuko ababitoba baruzuye intovyi ziriho kandi nimurondera intovyi ni batoya n'ibigabo bigendera mu majipe beza meza bivuze nk'umukuru w'igihugu avuze ati hari umuntu yabujije ibitoro ko biza uraba ingorane ndetse z'ibitoro ati mugabo sinomukura byarangoye gutegera jewe nuko tutavugana ariko nkubwira nti uyo muntu kamutugumizako ngo bose ngo umuntu akiri mu nzego n'ibitoro bamwe bimeze hamwe uwo muntu wakiri mu nzego byogenda gute ko tutamumenye izina ngo tuvume tuja kumufata twebwe nyene abanyagihugu kuko iyo mutubwira izina n'izi ngorane kugira hari abanyagihugu bamaze kumuhenurirako ntaba akiri kwarazunguruka gutuwo muntu wande tema amadeni yari hafi 40% y'umwimbu mu gihugu ubu ni hafi 60%, 50 n'ibindi hafi 60. Amashirahamwe ya leta nka za Sosumu zabona ateri n'izindi ateragira ibibazo gusumba na Brarudi ryari shirahamwe tuzi ko rikomeye ra ibibazo rigezemwo bitagishobora guha ibinyobwa gukora neza ngo rigire iki twari tubimenyereye. Uwo muntu arifuza ka Amstel yahoranywa akaryoshe akaba umugani ukaza ugakura no hanze kuno kagiye muri Kongo bagashaza kukaragura muri Kongo kakagaruka. Mu majambo make ivy'ubutunzi ntako vyifashe mu Burundi byumvikana yuko byananiye umukuru w'igihugu gutorera inyishu. Tuje ku 13 cagoye umukuru w'igihugu mu myiyamamazo y'umukuru w'igihugu igihe yagomba aje ku butegetsi harerekanywe igicapo c'isoko ya Bujumbura, isoko nkuru ya Bujumbura ukuntu izoba yubatswe, ukuntu izoba igeretseko amagorofa, eka ivyo vyerekwa abanyagihugu bati noneho umukuru w'igihugu aje gusanura ya soko kandi izoba imeze neza. Ivyo barabikoresheje cane mu myiyamamazo kandi abarundi batari bake baravyizeye. Murazi yuko abanyapolitike batari bo kenshi na kenshi bakoresha ico bita demagogie politique, bakemerera abanyagihugu ivyo batazobakorera. Voilà, n'umukuru w'igihugu niko yabigenjeje. Reka murabona yuko iyi nyubakwa ari nyubakwa nziza ariko yaherukiye kuba igicapo gusa. Abanyagihugu bariteze yuko iyo nyubakwa yubakwa barahebura. Murazi vy'isoko ingene vyaciye bigenda hageze kugomba kuyisanura. Abantu batari bake bari bizeye yuko leta igomba isanure iyo soko. Murazi yuko umukuru w'igihugu yaciye abishira mu minwe y'umuntu asanzwe. Muribuka ivya Fabrice yabihaye umuntu asanzwe. Fabrice umuntu yubaka amazu asanzwe. Fabrice muribuka ko havuzwe vyinshi. Muribuka ko twavuze tugasubira tukavuga, bakavuga yuko turi abansi b'igihugu mama. Eka murazi yuko havuzwe vyinshi ariko gushika nino saha iyo soko ntirubakwa. Murumva iyo vyaciye, murumva iyo vyazungurutse. Leta aho gufata mu minwe iki gikorwa ikagiha umuntu yikorera utwiwe, umuntu asanzwe, umuntu atabifisemwo n'uburambe. Leta aho guhamagaza
abandi bantu bafise experience bafise uburambe mw'ivyo bintu kugira ngo uwutsindire iryo soko ayubake, ivyo leta ntavyo yagize. Leta yashimye gukora ikoresheje igipfungu, gukorera mu manyanga, abatari bake barabineguye. Iki naco kiri mu vyananiye umukuru w'igihugu. Urabona n'ahantu hazoba hari isuku ku buryo nimba corona izoba ikihari bizoba vyoroshe kwikingira corona. Hariho ville Bwiza, Buyenzi, ugerageje kuraba hose hariho amaparkingi, Gatumba. Birerekana yuko ni soko ya kijambere imeze neza cyane. Wowe uri kuradukirana mukunzi wa Isaac TV uyibona gute isoko? Okay, comment zanyu zirakenewe na like, na share kuko ni ikintu kitoroshe. Novuga yuko hapa rero kubaka amabarabara meza, urabona ko n'inyubako ari nyinshi, ugerageje kuraba no mu ntara ya Gitega capitale politique, ubugiyeyo haraka, ugerageje kuraba muri Mukaza ubunye barazanye amatara ku mabarabara, ubu mwijoro usanga habona neza cyane gose. Bisigura yuko uko imisi igenda nuko igisagara cya Bujumbura kigenda kirahinduka. Muge muri hanze za Canada za henda zimuri benshi cyane, muri benshi cyane gose. Muzoza muri 2025 2023 2024 mubona igihugu carahindutse kubera iki kiriko kibamwe ibintu vyiza, ari ibintu vyinshi tubacuze aho muzoca mumva hiyo mwimukirino. Ivyo bitihwe, reka tuje ku 14. Kuri 14 reka tuganire ku bworozi. Mu minsi heze twoheruka kubabwira ivyerekeye uburimyi, ivyerekeye ifumbire, ivyerekeye ibitegwa. Ubu naho reka tuje ku bworozi. Abarundi bamye ari aborozi. Ivyo bitungwa vyarabakundira, bimwe bakavyiyorosa mu buzima, mu gihe bashikiwe n'iki canke kiriya bakavyikorako. Ibitungwa bimwe bimwe vyovyo biri mu mico ndangakaranga vy'Uburundi. Aha twovuga nk'inka, ko cari gitungwa gitunzwe n'abarundi benshi. Ico gitungwa kikaba ryari iteka ry'igihugu. Umuntu atunze inka caba ari ikimenyetso c'icubahiro, iteka. Inka cari gitungwa gifise imizi ikomeye mu mico y'abarundi. Inka yakomeza ubugenzi hagati y'abarundi. Abarundi mu guhanahana abageni, mu gushingirana abageni, bikora ku gitungwa c'inka, mu kuvuga amajambo, mu kuryohora amajambo bakoresha igitungwa c'inka. Umwimbu wariyongera kubera igitungwa c'inka kuko bakoresha amase mu kurima. Umwerera, abagwaye bikora ku mata y'inka. Eka bose muri rusangi amata y'inka yarafise akamaro kanini, gushika n'ubu aracafise akamaro kanini. Inka zasomesha abanyeshure. Eka ubumaro bw'igitungwa c'inka ntabwo novuga ngo mpeze muri iki cigwa, ni bwinshi cane. Inka baroha bakayicako n'imigani myinshi, imwe imwe aho bavuga bati umugabo yivuga wamugabiye iki? Inka. Gushika n'ubu murumva yuko mu mico y'abarundi mu gukwa, mu zindi manza, bagabirana inka canke amajambo kugira ngo bayaryohore bagakoresha igitungwa c'inka. Aho ushimira yuko igitungwa c'inka cari gikomeye, umugeni agereranywa n'inka. Muri iyi leta rero igitangaje, ico gitungwa c'inka hakozwe ibishoboka vyose kugira ngo kiburabuzwe. Ubu gisa nikiriko kirahona. Mu miryango myinshi nta nka bagifise, amatongo ntakicimbuka. Inka zahora zibafasha ubu zarahonye.
umwimbu bahora bimbura ntawo bakironka. Iyi leta rero aho gukomeza igitungwa c'inka ubu ihimiriza abantu ngo batunge inkwavu, ikerekana yuko inkwavu arizo zizozana amahera y'agaciro, arizo zizovamwo ibintu vya ngombwa bikenye mu gihugu, ibitoro n'ibindi bintu, amahinguriro akomeye. Ibi rero turetse nuko amahera yarajejwe gutunganya iyo migambi ariko baravuga y'inkwavu data wanje, turetse yuko yibwa. Muca mwibuka ivyabaye kuheruka gukugwa umukuru w'igihugu asanze inzu ikibandahori c'inkwavu cariko kirubakwa catwaye amafaranga amamiliyaridi menshi kandi ataho kirashika. Ivyo muca mubibona. Kubona rero inkwavu zasubiriye inka ni ugutitura imico n'akaranga vy'Uburundi. Ubu abantu basigaye bivuga ko bagabiranye inkwavu, ataho vyakabaye mu mico y'Abarundi. Umugabo yivuga uwamugabiye inka. Biragoye gutahura ukuntu igihugu c'Uburundi cotera imbere dufise ivyiyumviro nkamwe nivyo ntawe uvyanse, ariko ni ivyiyumviro bito cane. Abandi biyumvira gukora imigambi yo ku rwego rwo hejuru, voilà, guteza imbere intelligence artificielle n'ibindi bintu, voilà, gukora amamodokari, gukora indege, gukora amasatelite canke kuja mu kwezi canke gukora ibindi bintu bihambaye, ivyo bita les industries de pointe. Mugabo natwe tukaba tugeze mu migambi yo gutunga inkwavu, voilà. Mu misi iheze umukuru w'igihugu yaravuze umugambi ukorora insazi, voilà, korora ibifyera. Mana yanje ego iyo migambi ntawovuga ngo ni mibi cyane, irabaho, hariho abayikora. Mugabo ku rwego rw'igihugu, voilà, igihugu souverain, igihugu cikukiye, ayo maporoje n'ukuri kw'Imana n'amaporoje asubiza inyuma ivyiyumviro vy'abanyagihugu, asubiza inyuma ubwenge bw'abanyagihugu. Voilà, tutanguye kuza turiyumvira amaporoje nk'aya, nukuri mu myaka 10 twaba twasubiye inyuma mu bwenge. Ibintu vy'inkwavu, ubworozi bw'inkwavu ntawuvuze ngo ni bubi, mugabo ku rwego rw'igihugu gushira imbere inkwavu, bagabo, ibi bintu mwebwe muvyumva gute? Ico tuzotangura gukwa inkwavu, umugabo atereke, voilà, asabe mugenzi we kumugabira inkwavu. Ivyo bintu numva vraiment ari gutitura imico n'akaranga vy'Uburundi. Mu misi heze niko nategura iki cigwa, nabajije abanyeshure mw'ishure nti none bagabo, nimumbwire igitungwa kiriko kirazimangana, ico gitungwa cari gifitiye akamaro kanini Abarundi, ico gitungwa baciye bavuga ko ari inka. Uwo munyeshuri ati mbere kubera ubu ziriko zirazimangana, hamwe atana bakicibuka yuko waba barigeze gutunga inka, aturavye neza nta nuzosubira kwita wampaye inka, bati soca duhindura tukwite wampaye inkwavu. Murumva yuko dukwiye kugira ico dukoze kugira ngo iki gitungwa cari gifitiye akamaro Abarundi, abatunzi n'abakene, Abarundi muri rusangi, nikigenda kagirire.
kuvuga ngo inka ntizizosubire kurisha ku misozi no mu bihugu biteye imbere za Amerika za Danemarke aho ivyo bihugu bizwi nk'ibihugu bitunze inka cane, inka usanga ziri ku musozi zirisha ku misozi. Mugabo twebwe igihugu cageseye, igihugu ca mbere kw'isi gikenye, tugasha tuvuga ngo ntihagire inka isubira ku musozi, ngubu ngo nizirire mu nzu. Abantu batagira nico bafungura, abantu bagwana no gufungura ku munsi naho nyene ntibiboneke, boronka ico bagaburira inka. Murazi ingene bizimvye kugaburira inka, inka irira mu nzu. Aka kantu reka ndagasubiremwo kugira ngo mugatahure neza. Mvuze nti inka yari ifitiye akamaro abifise n'abatifise. Kubera iki? Abo bantu bose barashobora kugwara. Umukene arashobora kugwara, agakenera umwerera, agakenera uduta wampaye inka. None iyo nka ata ukitunze, ayo mata azoyakurahe? Azokwicwa n'umwumwa. Hari ibintu dukinako tutategerezwa kubikinako. Nkuba sokuru babona inka ko ari igitungwa gikomeye cyane mu mico n'akaranga vy'u Burundi, bagarutse bo kwifata gute basanze inka atazikiriho. Umunsi umwe tuzorabira hamwe ukuntu Amerika cyane muri leta ya Chicago hatejwe imbere ubworozi bw'inka bugatuma n'isi yose ishikirwa. Rero kwiyumvira ngo Burundi buzotera imbere ariko dutunze inkwavu naho atari bibi kuzitunga bagabo. Bo ndacarondeza ibihugu vyateye imbere kubera inkwavu, mbere n'uwo bimenya arabivuga muri komantere kugira ngo tuzokora icigwa turabire hamwe ukuntu udukwavu twoba twarafashije kugira ngo ico gihugu gitere imbere. Ego vraiment neze dushora igihumbi, no kuvuga yuko mufise benshi mufatanye mwese mukamuvuga muti tuzatwegerageza ingahe, wowe wawe hazova 10, nawe wawe hazova 5, nawe wawe hazova 20, nawe wawe ku kwezi, nk'ukwezi guheze rero uba wazegeranije hama bakaza kuca bazigura. Ico gihe rero urumva bararonka amahera, bakongera bagafungura nabo inyama muhira, na niyo gyohinguriro naryo rica rishora hanze, ugasanga ya mahera y'agaciro araza. Nk'ugwaruka rwose ruriko rakora umugambi nk'ubu w'inkwavu, muhagira ikintu kimeze ni nka koperative, mugo umwe wese abakora ni nka koperative yari yaborozi. Hanyuma ico gihe maze kugira kumenyana, murashobora kugira nka ruguru mukarondera centre mwubaka, muva muti aha niho twororera inkwavu. Ico gihe muba muri benshi, umva urafise gwawe ubundi afise gwe, mugabo gaca mugira centre muhorizako. Iyo centre ikiba nka centre de rayonnement izotuma aborozi b'inkwavu bose nk'ubu umwebwe nimwe muca murondera n'isoko, bose bagaca muza murabagurira abantu basanzaye hirya no hino, bashoye mwebwe mukamwegeranije mukarimwe mushora, kuko mu nyuma muzosanga nawe mufise nka boucherie specialize ku nkwavu, canke mugasanga nk'ubu hagikongo, kuko inkwavu zizotiba zibe nyinshi. Je nariyumviriye mvuga nti hari ibindi bihugu mparanza ndabiraba, kimwe cyose kiravuga kiti twe twatejwe imbere niki. Ntanze akarorero nka Danemark, nagiyeyo ndaraba igitungwa bateye imbere, bobo bafashe igitungwa c'ingurube, bacafata muri Danemark niwe buri ku munsi baba bafise miliyoni 5 z'ingurube. Baba bazi bati tubageze ingano kuzobona jambo nyinshi z'iburaya ziva muri Danemark. Urumva nayo natwe nko mu gihugu cacu turashobora kuvuga tuti ni igiki tubona gishobora kuduteza imbere, tukafata nk'ubu tukazovuga tuti inkwavu niyo yabaye isoko ryakuzana nk'amahera y'agaciro. Mu majambo make sinanse gutunga inkwavu oya, ariko mugabo inkwavu zisubiriye inka, inkwavu akaba arizo zihimirizwa cane gusumvya igitungwa c'inka. Turetse yuko ubutunzi n'imibereho vy'abarundi bizosubira inyuma, n'imico n'akaranga vy'u Burundi bizotituka gushika yaho n'amajambo atazosubira kuvugwa.
murumva yuko hamwe bahora bakoresha inka mu kuvuga amajambo bazoca bakoresha inkwavu. Ivyo navyo murumva yuko tuzoba dutaye akaranga n'imico vyagenga ba sogokuru. Inka rero mu Burundi camye ari ikimenyetso c'ubutunzi. Inka yerekana icubahiro. Inka cari igitungwa kizana ubugenzi mu bantu, imigenderanire myiza mu bantu, ukunywana. Inka yari umuvyeyi. Inka yatanga amata, igatanga n'ibindi bintu nkenerwa vyo kwibeshaho mu muryango. Turetse n'ivyo, inka yatanga inyama zamye ari ikimenyetso c'umugisha. Mbere no mu guhezagira umuntu bavuga ngo urakagira inka n'imirima, urakagira ibibondo. Umuntu yakugabiye inka yaba ari umuntu yubashwe cane. Uwo muntu yahinduka sobuja. Uwo muntu wabwirizwa kumwubaha. Guheba inka rero tukazisubiriza inkwavu no kwihumanya no guhumanya igihugu cacu. Igitungwa c'inka n'Imana irakizi, iracubaha cane. Inka ziraboneka ahantu henshi mw'ijambo ry'Imana. Reka dusabikanye iki canditse kiri mu Migani igice ca 14 guhera ku murongo wa 4. Haravuga ngo aho inka zitari ikigega cama gusa, ariko kugwira kw'ibirimwa kuva ku nkomezi z'inka. Barundi kazi, iyi ni inkuru nziza. Ntiriwe ndavuga vyinshi, abarundi duhisemwo guhonya inka bisigura ko duhisemwo inzara, kandi tuzoba dukoze ibiciye ku biri n'ijambo ry'Imana. Mu yandi majambo ni kwa guhumana navuga, tuzoba duhumanije igihugu c'u Burundi. Hariho abatemera ijambo ry'Imana bivanye n'ukwemera kwabo, ivyo sinovyinjiramwo cane. Hariho abemera porogaramu z'umugambwe, voilà, gusumba ko abanyagihugu botera imbere. Ariko kandi ndizeye ko hariho abashinga ntahe bashobora gutahura ivyo mvuze muri iyi rubrique canke muri iki cigwa. Rero mvuze ngo umukuru w'igihugu yarashoboye gufasha abarundi mu gisata c'ubworozi, noba mbeshe kiretse mvuze nti umukuru w'igihugu yaroroye ibitungwa vyiwe avyorora neza. Mugabo aho naho murumva yuko vyoba biteye kubiri nuko abarundi baba baragize ubworozi buboneka. Nuko reka mbendageza ngaha, turasubira mu gice kigira 15. Reka ndabasezerere kuri wa mugani w'abakurambere. Uravuga ngo utakaranga ukabutaya akabanga ukandura akaranda. Bivanye n'iki cigwa duhejeje, sigara muri yumvira kuri uyu mugani. Tuje ku cigwa ca 15. Tuvuge kubijanye n'agateka kazina muntu. Bimwe ndadaye yita abasinzikariza agateka abandi, abica abandi babaziza ubusa, abadendereza abandi, abanyuruza abandi, abagira abandi imfuvyi, abagira abandi abapfakazi. Mbega mu kiringo c'umukuru w'igihugu ivyo bintu yarashoboye kubihagarika, yarashoboye kubituza? Hari amaraso menshi yoba yarasesetse canke harayaguma aseseka? Mbega hari abo babugwa irengero imiryango yabo igatuntura nk'imwe y'72? Kwa mushikiranganje ntihenze mw'iki gihugu cacu c'u Burundi asubira ko hari ubushobozi n'ubushobutazwi. Muti kubera iki? Turumva abantu benshi bafatwa, imiryango ikumva ko abantu bawe bafashwe, mugabe ikarondera abantu mu bushobozi ngaha mu gihugu ikababura. None ubwo bushobutazwi burihe?
mbega bucungirwa n'abandi murakoze ariko ico gihe ava kimugora kuyishura ico muherejeko umushikiranganje yocishura gute Fwara hari abantu banyuruzwa bakabugwa irengero mu gihugu c'amategeko abantu bakazorondera mu busho bagahebura yocishura gute inyishu yoyikurahe ubusho butazwi no kuvuga nawe sindamwishuriye ariko numva umengo nawe biraza kumugora ngira kumbura iyo muba mufise nk'akarorero muti ngaha hari hagasho mugabo katazwi n'amategeko yego niba gusubiza mikro mumusubize mikro Honorable Simon nakoze nyakubahwa murongo y'uko avyuye umunsi navuze ubwo busho butazwi kuko ngaha mu Burundi turafite inzego zose zikwiye zaba iz'umutekano zaba iz'ubutungane none abantu bofatwa gute kuko umuntu afashwe umuryango batiza kumurondera mu gasho runaka kumuka igihugu mugabo abantu bagafatwa imiryango ikababura none mu butungane hari n'abitura ubutungane kugira ngo bafashe none mu butungane ayo ubwo busho baba babuzi nicyo nagombye kubaza baba babuzi cyangwa ntibabuzi niba baba batabuzi naho bovuga iki bobwira iki abarundi bohumuriza gute abo bana uyu munsi bariko barabura abavyeyi babo bazi ko bafashwe bakagenda mugabo bakabarondera akababura murakoze turashimira umutekano muriko murazana ariko gutwara inzima yongo uketswe ubukozi bw'ikibi kandi muzi ingene bica umutima abo mutwara ivyo vyose n'ibindi ntashoboye kudonda mwoshobora kubikora mu buryo bidasiga umuvumo aho muciye uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso kuko amaraso arahuma amaraso n'umuvumo papa wacu yari umuntu akundana afite umutima w'urukundo bigeze kuri twebwe abana biwe vyaba ari bitiriye dusabire n'abakiri mu bwicanyi Imana ibahindure bave mu bwicanyi bave mu kibi iki gisabisho turiko turagira dusaba ngo Imana iduha rukundo tubuze nitwe bakristo batanze imihoro nabo bahinduke bareke gupima n'ubusa bagire uburemere bw'urukundo muri bo kugira twe twumva hagati mu gihugu hari abantu ushaka kuza gutorwa mu ijoro bakaburwa iberengero hari n'abantu ushaka kubaza ati none ko mu byabaye mu 2022 nk'ivyo bimwe vyarimo mugabo ico gihe hari hahize imyaka 10 gusa Uburundi bwikukiye mugabo hahize imyaka 60 ningahe Uburundi bwikukiye ibintu nk'ivyo kabandanya biba mwumva ko ari igitutsi ku gihugu kugera naho hageze naho bagera ku bakozi b'Imana twanumvise sinzi ko ari byo umuntu w'umupati nawe baranyurujwe nubwo yoba yarasuye akaboneka mugabo hageze ko bagera ku bantu nk'abo tuzi ko ibwirizwa shingiro ryashize Imana imbere n'ukuri nakamaramaza n'ibintu bibabaje gose ni n'igitutsi ku gihugu aho abanyagihugu banyuruzwa bamwe bakaja gucintwa nk'impene bagatogwa ibiziga batwawe n'inzego z'igihugu kenshi na kenshi bakerekana na plaque y'imodokari yabatwaye ariko abo bantu ntibakurikiranwe none ivyo ntimwumva ntaco muvyumvamwe mu cigwa caheruka naheruka kuvuga nti none abantu bapfuye 72 nibo bari abantu bava amaraso ubu abariko baricwa ubu bicwa mu buryo nk'ubw'72 ubu bafyonyora ibifyondi s'abantu bava amaraso nk'abandi cyo gituma nama navuze nti abantu bitwaza ivy'irindwi n'indyarya zikomeye umva baguma bavuga ngo ivy'irindwi mugabo ibiriko birabubu bakirabira hirya ya miryango yabura 72 nyene akaba ariyo ibandanye ihekugwa n'ubu intuntu bari bafise 72 n'ubu ikabandanya voilà sanga uwo biciye umuvyeyi 72 agasiga umwana uwo mwana canke umwuzukuru wiwe nawe apfuye nk'ugo umuvyeyi wiwe canke sekuru yapfuye 72 ibi bintu mwo bisigura gute ubu aka kantu murakumvise
murumva iyo umuvumo uri ku gihugu c'u Burundi uri kuraturuka voilà gusesa amaraso y'inzirakarengane ivyo muravyumva ibintu nk'ivyo Imana ntishobora kuvyihanganira. Mu gusozera aka kantu ndaza kukagaruka ko cane kuko karahambaye, niwo muzi wa mbere uriko uratuma abarundi baba mu mahano. Iki nico kimenyetso ca mbere kitabesha c'ubutegetsi bubi cane, ubutegetsi busesema Imana. Iki nico caha ca mbere kibishe gikwegera igihugu kuba mu muvumo canke kuba mu buja. Mbega ibicumuro biranga ubutegetsi bubi nibihe? Ibicumuro ni vyinshi, naho mumbwira kugira 30 no bibaha 40 no bitora, ariko kugira nyaruke nashingiye kuvuga 12 bikuru 12 bikuru. Reka rero nje kuri bicumuro. Mumaze kuronka ibicumuro, definition isha yoroha. Igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu. Igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu. Kwica abanyagihugu urongoye canke bagutoye nico gicumuro ca mbere gitera umuvumo ubutegetsi n'ababuserukira. Iyi myaka isirimwo hariho ubuhinga bwo guhanahana amakuru bunyaruka ku buryo kunyegeza ubwicanyi bwabereye muri Cendajuru bitagishoboka. Nibigishoboka Cendajuru murahazi umego muri Cankuzo. Kwica burongoye niyo nzira ngufi yo gusambura igihugu. Ubu nibaza yuko mutahuye ko igihugu c'u Burundi kiri ku umuvumo bwakwegewe n'abari ku butegetsi. Mwende majambo igihugu kiri mu muvumo kiba kiri mu buja. Ivyo hari uwabihariraga yemwe. None mu vy'ukuri umuntu w'umushinga ntahe yoja ngaho akemanga yuko umukuru w'igihugu yashoboye gutunganya neza igisata kijanye n'ivyo agateka kazina muntu canke agateka kazina muntu karatabagajwe. Mwibuke ubuja abarundi barimwo ntiburiko buva kuri aya maraso y'inzirakarengane gusa. Mwibuke ko n'ubusuma, ubunyonozi bwo ku rwego rwo hejuru, ibiturire nabyo bizana umuvumo. Mwiyumvire rero iyi mivumo ibiri ikoraniye ku Burundi idukoraniyeko. Turaza kuvuga ingaruka mbi yiharije kuri ibi bintu, kuri iyi mivumo. Ko indongozi nyonora ibidukwegeye kuko Imana yajyanye indongozi kugira bungabunge ivy'abene gihugu. Hakani yari ivyaranyegeza uburuhira Imana yaciye yankira bene Israeli bose ko batazosubira gutsinda. Natwe rero tugize indongozi zinyonora, Imana icitubuza kugira kwa rugendo wuteza imbere igihugu. Igihugu twaragishitsemwo, ubu hasigaye yuko rero tucubaka. Hakazobandanya ho kaboko mumenye yuko tuzaturiko twikwegera imivumo. Ni imivumo ibiri, umuvumo w'amaraso aseseka y'inzirakarengane n'umuvumo w'ubusuma buteye isoni. Iyo niyo iriko iratuma abarundi bashwiragira, batagira icepfo n'icaruguru, bashwiragira mu buja, eka bagowe ayikivumvu. Nibaza yuko bitahuritse. Ibi hari utabitahuraga yemwe, turabigarukako. Dusubire mu gice c'17. Go back to your country right now. Go back where to go. We are tired of your armpit smelling in Texas. Abarundi turi mu mahanga turarushe. Abarundi turi mu mahanga turarushe. Iri ni jwi ry'umurundi sinzikajwe n'amahanga.
baza kugira ubwoba rero ba